tumaze igihe turi mu rugendo no kwita urugendo rw'ivyigwa urukurikirane rw'ivyigwa nagiye ndigisha hano. We've been spending a few days or a few months in this journey of learning new lessons that I've been teaching. Kuko numva ari Imana iri kwirambarira. Because I know and I hear it's what God has been telling me. Kandi nizera ko ari Imana iri kwirakora n'ikirahindura mu ishengero ryacu. I also believe and trust that it's what God is doing in our church. Twatanguye twiga ko abo tunigana atari inyama n'amaraso. We started learning that the weapons that we fight are not of flesh and blood. Kugira ngo tureke kugwana nabo na bene data tubabona ko ari abansi kandi uri kwaduteranya atari w'inyama n'amaraso. So that we can stop fighting amongst each other, because we know that what we are fighting against is not of flesh and blood. Amen. Amen. Inyuma yaho twarabonye ko tumaze kwambara ibigwanishwa rero kugira ngo dushobore kugwana n'abatari inyama n'amaraso. We saw that after we are wearing the weapons that must fight what is not of flesh and blood. Intambara ya mbere twabonye tugomba kugwana niyo kuja kubaka ubucuti bwamaze gusamburwa n'izo ntambara. We saw that the first thing we are supposed to do is go and build those relationships that were destroyed by flesh and blood. Nizere ko hari abantu mutari mukiyago no munsi muyaga kuko Imana yadutumye kubaka ubucuti bwasambutse. I believe that there are relationships that were no longer good, or people you are not speaking to that you are speaking to because of that relationship. Twarabonye ko ntibisaba ko tuba mwikosa kugira ngo tugende tubayagishe mu guca bugufi canke tubasaba imbabazi. We saw that it doesn't mean that we need to be in the wrong, or we need to be the wrong ones to go and ask for forgiveness. Nubwo ku ruhande rwa wumva wo umenga ni uri right niwe ari mwikosa yari kuza Yesu Kristo iyo araba yuko agomba kuza uri mwikosa ntiyari kuza kuducungura. It doesn't mean that you are not the one that is doing the wrong, but because of Jesus we saw that by his example that if he was the one who was wrong, he was not going to come and save us. Nizere ko intambara ya mbere turiko tuyigwanira hamwe twese kandi turiko turubaka ubucuti bwari bwarasambutse. And I believe that this fight we've been fighting it well, and we are building good relationships that were destroyed. Muri vizo yacu dufise muri uyu mwaka yo kubaka umuryango wagutse ntishoboka tudashobora kubaka ubucuti bwasambutse. In the vision that we have of building relationship, it is not possible to do it if we not build the relationships that were broken. Amen. Amen. Last week Allen yaciye adushiramwe ijambo ryo kuba bizigirwa mu vy'Imana yaduhaye. Last week Pastor Ellen was teaching us on being faithful on what God has given us. Ntidufate ivy'Imana yaduhaye ngo tubigire ivyacu, ahubwo tumenye yuko twebwe twahawe kubicunga nk'abamanager, ariko nyene vyo ni Imana yo mwijuru. We must know that what we were given by God, we were given it for us to manage it as managers, but the owner is Jesus Christ. Nibaza nk'incamake kuva dutanga urugendo rw'ivyo tumaze gucamwo nibi. I can believe that what we've been going through is this. Uno munsi hari irindi jambo Imana yantumanye gusangira nawe. Today there's another word that God has sent me for me to share with you. Ni jambo ryo kugendera mu mwidegemvyo nyakuri. The word is coming to say walking in true freedom. Hallelujah. Amen. Kugendera mu mwidegemvyo nyakuri niryo jambo rigera rikurikira uno munsi. Walking in true freedom is the word that we are going to share today. Nariko nsenga kubw'uyu munsi wa Mungu. I was praying for today's service. Yeah. Itiro rintwaye nagiye guhishurirwa ndiko ndasigura. When I fell asleep, I saw that I was explaining. Mbona ndiko ndigisha kwijambo rivuga ngo mbega uri kugendera mu mwidegemvyo Kristo yaguhaye. I saw that I was teaching, or I was preaching on the word that says, are you walking in the freedom that God has given you? Nabona ari gikorane kinini cyane. I saw it was a very big gathering. Ariko ndavuga ati niyo topic Imana ishaka for But I saw and believe that this is the topic that God wants me to share with you. Hallelujah. Amen. Ndizera ko ari ikigiri kubwire uno munsi. I believe that God is going to speak to you today. Utega amatwi n'umutima wawe kugira ngo wumve ijwi ry'Imana. Please open your ears and your heart and hear the voice of God. Kugendera mu mwidegemvyo nyakuri. Walking in the true freedom. Iyo tuvuze umwidegemvyo nyakuri hariho umwidegemvyo utari ukuri. When I speak about true freedom, there's also a false freedom. Kenshi abantu twiyumvira ko
kugira umwidegemvyo ari kubaho ubuzima bwo gukora ibyo ushaka, uvuga ibyo ushaka, uje iyo ushaka. Niwo mwidegemvyo tuwe tubona ko ari umwidegemvyo. Many of us believe that freedom is doing what we want, saying what we want, thinking what we want. That is the freedom that we want. Siko tuzi umwidegemvyo. Isn't that how we know freedom? Si gukora ibyo dushaka tukaja aho dushaka tukavuga ibyo dushaka ata muntu n'umwe ashobora kutubaza. Is doing what we want, we're going where we want without anybody asking us. Ariko uyu munsi naguma nakubwira ngo umwidegemvyo utagira urutonde ubona akajagari ntabwo ari umwidegemvyo. But I want to tell you, freedom without order, that is not freedom, that it's disorder. Umwidegemvyo nyakuri, true freedom, ntibisobanura yuko ari umwidegemvyo tubamwe dukora ibyo dushatse byose. Doesn't mean it's freedom where we do whatever we want. Ahubwo umwidegemvyo nyakuri, but true freedom, na cyane cyane kuri twebwe nk'abakristo, especially for us Christians, nukubohogwa mu vyari bituganje ubwa mbere. It is to be set free from the things that were holding us bondage from the beginning. Hama tukabaho mu buryo bwo kuganzwa n'Imana. And we can live by being controlled or guided by God. Umwidegemvyo nyakuri nukubohoka ku vyari bituboshe vyari bituganje. True freedom is being free from the bondage that was holding us captive. Tukaganzwa n'Imana. And to being controlled by God. Uyu niwo mwidegemvyo w'abakristo. This is the true freedom of Christians. Amen. Amen. Nagomba babwira kandi umwidegemvyo, I also want to tell you that freedom ntabwo ari absence y'ibishobora kutuboha. It is also not the absence of things that can bound us. Ntibisobanura ko umwidegemvyo ari uko ivyari kutuboha vyahavuye. It doesn't also mean that we do not have any things that are holding us captive. Numwidegemvyo tubamwo ibituboha bihari mugabo ntibishobore kutuboha. It is freedom that we are living in, even though there's things that are holding us captive. Uyu niwo mwidegemvyo nyakuri. This is the true freedom. Feza attention rero tugeze hano. You must be very careful when we get here. Bisobanura ngo kumbe birashoboka ko dushobora kwidegemvya mu buryo bw'umubiri ariko kandi mu buryo bw'impwemu tuboshwe. It is also true that we can be free in the physical, but in the spiritual we are held captive. Abantu benshi baragenda bazi ko bidegemvya kandi bavuga umwidegemvyo ariko mu buryo bw'impwemu baboshe. Many people are walking in freedom, feeling they are free, but in the spirit they are under bondage. Abantu baragenda tubona bavuga tubona batwenga ariko kandi vy'ukuri mu buryo bw'impwemu baraboshwe ni daimoni. People are walking, laughing, having a good time in the physical, but truly in the spiritual they are under captive. Bivuze ngo urashobora kwidegemvya mu mubiri ariko kandi mu buryo bw'impwemu uboshwe. It's true that you can be free in the physical, but truly in the spiritual you are under bondage. Amen. Amen. Nico gituma nashaka ngo unkurikirane cyane muri iri jambo kugira ngo urabe mbega ufise umwidegemvyo mu mubiri no mu mpwemu. That is why I want you to be very careful. We must work together for you to understand. Truly, are you free in the physical as you are in the spiritual? Ibi murabona birashoboka kuko umuntu arashobora gutwenga ariko kandi ndani ariko ararira. It is true that a person can be laughing, but inside they are crying. Ukabona twenga umenga aranezerewe ariko kandi ndani yuzuye ishari yuzuye inzigo. It can be that the outside they are laughing, they're enjoying, but inside they are full of jealousy and abantu nk'abo zomba bariko baratwenga. Umva gatwengo katavayo. Those kind of people are those who laugh fakely, but inside uyu muntu mwumva umenga muri kumumenga aranezerewe nk'umunezero ufise. You can see this person is happy. Ariko wo kugurura indani ngo rabi biriyo. But when you open inside and see inside, ivyipfuzo vyibereyeyo, the requests or the prayers that are amaganya inside, yibereyeyo, the iniquities or the worries that are inside, nta mwidegemvyo afise. They don't have any freedom. Hallelujah. Amen. Umwidegemvyo tugira mu mana n'umwidegemvyo tugira mu mpwemu no mu mubiri. The freedom that is true is that of the spirit and the physical. Nashaka rero twishimikize icyanditso cyo muri Yohana 8. I want us to share the reading in John chapter 8. Turabe ingene Yesu yerekana urugendo rw'ingene dushobora gushika ku kubaho mu mwidegemvyo nyakuri. The lesson that Jesus is teaching of the truth on the willingness of being free. Nashaka ko dusoma 60 gusa nagize
itatu na rimwe gushika kuri 16. I'm sorry. We are going to read only 6 verses from verse 31 to verse 36. 36, yes. Aha, Yesu Kristo yari mu ngoro, Here Jesus Christ was in the temple. ariko abwira abantu uwo ari we. He was telling people who he was. Abantu bamwe bakamwemera, abandi bakaguma bamubaza ibibazo byinshi. Others were believing him and others were keeping asking him many Abandi questions. bakumva ishavu, Others got angry, ariko akabandanya avuga. but he continues to preach and teach. Reka dusome ku murongo wa 31 tumanuke gushika kuri 36 turabe ico havuga. Let us read in verse 31 till verse 36 and hear what it says. Nuko Yesu abwira Abayuda bari bamwemeye ati nimwaguma mu ijambo ryanje mur'abigishwa banje vy'ukuri, kandi muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Baramwishura bati turi uruvyaro rwa Aburahamu, ntaho twigeze kujakarira umuntu n'umwe, none uvuga ute ngo tuzohabwa kwidegemvya? Yesu arabishura ati nukuri ndababwira, ukora icaha wese n'umuja w'icaha. Umuja ntiyama atsindaje mu nzu, ariko umwana we yama atsindaje. Umwana niyabaha kwidegemvya, muzoba bidegemvya nyakuri. Amen. Amen. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." They answered him, "We are all offsprings of Abraham and have never been enslaved to anyone. How is it that you will become free?" Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is the slave to the sin. The slave does not remain in the house forever. The Son remains forever. So if the Son sets you free, you will be free indeed." Amen. 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 So muri iki cyanditswe hariho menya zine nakuyemwo, nizera ko kuzimenya vyodufasha cyane kumenya ingene dushobora kuba mwidegemvyo nyakuri. So in this chapter, I have taken out 4 points that are going to help you to understand on how you can be truly free. Menya ya mbere Yesu Kristo yababwiye ni menya ukuri. The first point is know the truth. Menya ya kabiri ni menya ibikuboshe. The second point is know what is holding you captive. Menya ya gatatu ni menya uwo uriwe. The third point is know who you are. Hanyuma ucumenya inkomoko y'umwidegemvyo. And also know the origin of your captive, your Hallelujah. freedom. Menya zine zidufasha kuja gushika mu kuba mu mwidegemvyo nyakuri. 4 points that help us lead us to knowing who we are in freedom. Menya ya mbere yababwiye ni guhera ku murongo wa 31 gushika ku murongo wa 32. The first point is from verse 1 till verse 31 till verse 32. Ababwira ngo nimwaguma mu ijambo ryanje. He said, "If you remain in my word, mur'abigishwa banje, you are my disciples. kandi muzomenya ukuri, And you will know the truth, kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya." and the truth will set you free." Hallelujah. Amen. Ariko aravuga ngo nimwaguma mu ijambo ryanje, He said, "If you remain in my word, muzomenya ukuri, you will know the truth, ukuri nako kuzobagira bidegemvya. and the truth will set you free." Kugira ngo dushobore kubaho mu mwidegemvyo w'ukuri, For us to be in the true freedom, birakenewe ko tumenya ukuri. it means for us to know the truth. Hallelujah. Amen. Yesu Kristo ariko arababwira ngo nimuzomenya ukuri nimwaguma mu ijambo ryanje, Jesus is telling them, "You will know the truth if you abide in me, kandi ukuri kuzobagira bidegemvya. and the truth will set you free." Menya ukuri. Know the truth. Ukuri Yesu Kristo ariko aravuga hano nukuhe? What is the truth that Jesus is talking about Ugiye here? gusoma muri Yohana 14 umurongo wa 6, When you read in John chapter 14 verse 6, haraza kutwereka ukuri gutanga kwidegemvya it is kwariko. going to show us what is the true freedom. Yavuze ngo ni jewe nzira He said, "I am the way n'ukuri and the truth n'ubugingo." and the light." Hallelujah. Amen. Kumbe tugarutse muri kijya cyanditswe ariko arababwira ngo nimwaguma mu ijambo He said, ryanje, "If you remain in me, muzomenya jewe, you will know me, you will know kandi Jesus, nzobaha and kwidegemvya. I will give you true freedom." Ushobora kumbaza ati none ko ijambo ryatangwa rivuga ngo Yesu abwira ngo abari bamwemeye bose bari ngo abamwemeye. You will ask me, why did Jesus start saying, "Those who abide in me"? Yeah.
ijambo ku murongo 31 hatangura havuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye. Because the word in verse 31 starts to say, Jesus said to the Jews that believed in him. Ushobora kuvuga uti kubera ikintu n'aya majambo yose bagiye baraharira kandi bari bamwemeye. You will ask, why are they all against this word, or why are they all doubting these words, but they believed in him? Hallelujah. Amen. Ariko wibukisa abantu bose baza bavuga ngo mwami ndagukurikira Yesu yaca avuga ngo tugende. Yeah, but you must remember, not everybody who said yes, Jesus, I believe you, followed him. Hari habo yabona akabwiye ati we ntiharagera genda ubanze uhamba biwanyu ntiharagera. Yeah, there are those he said, you, it's not yet, go and bury your family. Usomye hano umenga bari bamwemeye ariko abantu ntabwo bari bamwemeye. If you read here, you believe that they had believed him, but they had not yet believed him. Nico gituma kuva bavuze ngo baramwemeye yaciye abachallenginga kuko azibiri mu mitima yabo. Because they say they believe, that's when he challenged them, because he knew what was in their heart. Arabwiye ati yego muravyemeye okay nimwaguma mu ijambo ryanje. He said, yes, you believe, if you remain in my word, you are my disciples, muzomenya ukuri, you will know the truth, ha mukuri kubahe kwidegemvya, and the truth will set you free. Aravuga ati wovuga gute ko twe turongo kwidegemvya twebwe turuvya rwa Aburahamu. How do you say we are being set free when we are a generation of Abraham, offsprings of babandi Abraham? bamwemeye mu kanya biratangiye guhindura isura. Those that have believed him are starting to change. Twe turuvya rwa Aburahamu wo tubwira gute ko tuzoba bidegemvya? We are offsprings of Abraham. How can you tell us we are going to be free? Imana dufashe cyane. May God help us. Yeah. Yes, arababwira ati yes ukora ibyaha wese n'umuja w'icaha. Yes, Jesus told him, whoever sin is a slave to sin. Turakeneye ubwa mbere kumenya ukuri kugira ngo dushobore kwidegemvya. We first need to know the truth for us to Ntushobora be free. kubohoka utaramenya ukuri. You cannot be set free if you don't know the truth. Amen. Amen. Ubandanije usoma usanga mu nyuma ku murongo wa 37 If you continue to read in verse 37, no umanutse gatoya munsi ya 37 usanga Yesu yaremye tego mu ruvya rwa Aburahamu. you read, if you go lower in verse 37, you'll see, yes, you are offsprings of Ariko Abraham. ugiye ku murongo wa 39 But when you go to verse 38, usanga bamubwira ati we ivyo uriko uravuga ni nonsense twebwe turi abana ba Aburahamu. but you can see that they are saying, what you are speaking is nonsense. We are offsprings of Abraham. Aha carahindura bimwe yari yavuze ngo yego mu ruvyaro rwa Aburahamu. Yes, you can see here they are changing to say they are Acha offsprings of babwira ngo, Abraham. Ntabwo mwebwe muri abana ba Aburahamu. And he changes and tells them, you are not offsprings of Abraham. Ugeze hano umenga habaye contradiction. When you get here, you can see that there's a contradiction. Kuko bavuze ati turi uruvyaro rwa Aburahamu, we are Abraham's descendants. Because when you get here, you can see they're saying we are Abraham's descendants. Aravuga ati yego mu ruvyaro rwa Aburahamu. And he says, yes, you are offsprings of Kuko murongo Abraham. 39 avuze ati twebwe turi abana ba Aburahamu. But when you go in 37, it says, we are not descendants of Avuze ati Abraham. never ndi muri abana ba And Aburahamu. it says, never, you are not Abraham's descendants. Abisobanura gute acavuga ngo Aburahamu He explains it by saying Abraham yubaha Imana, obeyed God. yakora ivyo Imana igomba. He did what God wanted. Ntimukora nk'ivyo Aburahamu akora But you, mubwo muri abana biwe. but you are not doing what Abraham is doing, so how can you say you're Kuba uri offspring? uruvyaro rwa Aburahamu ukomoka mu ruvyaro rwa Aburahamu For you to be offsprings of Abraham ntibisobanura ko uri umwana wa Aburahamu. doesn't mean that you are a descendant Umwana of wa Abraham. Aburahamu The descendant of ni Abraham ukora ivyo Aburahamu akora. is to do what Abraham does. Hallelujah. Amen. Umwana wa Aburahamu ni ukora ivyo Aburahamu yakora. A child of Abraham is that one that does what Abraham does. Ubwa mbere muriko murondera ingene mwonyica kubera ndiko ndavuga ibi. You are first of all plotting on how to kill me because I'm saying this. Imana idufashe cyane. Bivuze ngo May God help us. urashobora kwidegemvya mu mubiri uvuga ati navuye mwa Aburahamu. It means that you can be free and say, I'm from the descendant of Ariko Abraham. mu buryo bw'imwemu mu bana ba Aburahamu utarimwo. But in the spiritual, you are not a descendant of Abraham. Turashobora kwirarira tugatonda mu rusengero tugasubira tugakora ibishoboka byose tuvuga ko turi abana b'Imana. We can come to church and do whatever we want in the church and say that we are the children of Ariko kandi mu God. bana b'Imana tutarimwo. But in truly being the children of God, we are not Abantu there. bose bari mu isi ni vyaremwe vy'Imana. Everybody on earth is a creation of God. Ariko si bose ari abana b'Imana. But not everybody is a child of God.
Haleluya. Amen. Kuba dukomoka ku Mana c'est vrai, Because by us being created by God, it's right. ariko kuba turi abana b'Imana si twese. But for us being the children of God, it's not all of us. Cyo gituma Yesu yavuga ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje. And that's why Jesus said, if you love me, you'll obey my Abana commandments. b'Imana nabakora ivy'Imana igomba. Children of God do the things of God. Nivyo ariko agomba kubwira aba bantu. And that is what he wanted to tell these people. Amen. Amen. Menya ukuri. Know the truth. Ukuri nako kuzoga kwidegemvya. And the truth will set you free. Bagumye bamubaza ibibazo baravuga ati none kuvuga ko tukoma kuri Abrahamu tutarabana Abrahamu ivugana ibiki wewe? Why are you saying we are not offsprings of Abraham? What are you saying? Ku murongo wa 44 acaza akabajinjibura akababwira ukuri kw'ico bari. In verse 44, he comes and challenges them and tells them what the truth is. Arababwira ngo murabaso wa mugwanizi. Are you saying you are the fathers of the fighters? Kandi ivyo so akora nivyo mushaka gukora. And what your father wants to do is what you want to do. Uwo yahereye ubwa mbere na mbere ari umwicanyi. He started off by being a killer. Kandi niyahagaze mu kuri. And he didn't stand in truth. Kuko atakuri kuri muri we. Because there was no truth in him. Iyo avuga ibinyoma, when he lies, avuga ivyiwe. He speaks out of his own kuko asanzwe ari umunyabinyoma. For he is a liar. Kandi ari wese w'abanyabinyoma. And he is the father of lies. Hallelujah. Hallelujah. Aje kwabwira ati ndiko ndavuga ibimugira munanyice mwe mwumva muri Abrahamu mwebwe. I am asking you and challenging you, are you doing the things of Abraham? Hariho so w'umwicanyi yarahari. The father who is a murderer is there. Hariho so w'umunyabinyoma yahereye kera none umunsi n'umunyabinyoma. There is the father of lies who started off lying. Kubera ko namwe nivyo mukora. Because of what you are doing. Umwana yiga gukora ivyo sakora. The child learns to do what the father does. Umwana yiga kubaho ubuzima se abayemo. The child learns to live a life the father lives. Hallelujah. Amen. Birakeneye ko tumenya ukuri. It is necessary for us to know the truth. Umwansi nta kindi akoresha atari ububeshi kugira ngo the enemy uses lies to lie to us so that he may deceive us. Nicyo gituma umwansi aza akabwira ati wowe uzokwamuko nta gishobora guhinduka nuko nyene bimeze. That is why the enemy will come and whisper to you and say, you will remain that way, you will not change. Ariko Yesu Kristo aza akabwira ngo abari muri jewe bacika ivyaremwe bisha. But Jesus comes and say, those who are in me are renewed. Ndabahindura nkabagira ivyaremwe bisha. They become new creation. I make them new. Araza akakubwira ati wewe nta vyizigiro ufise aho baraheze bahubwo ubuzima nyene niko bimeze bwanyene. The enemy comes and tells you you've got no hope. Wherever you are, that is how it is. Ariko Yesu akakubwira ngo umwana hari kwidegemvya araha kwidegemvya byuzuye. But Jesus comes and tells you, my child, I give you true freedom. Cyagihe uri kuravuga ati nje gusenga Satani akacaza akakubwira uti ukagenda uzomubwira ikigerenzo muri iyi. That time when the voice of the Spirit of God tells you you are going to church, and the voice of the enemy comes and tells you that if you go, you will tell your tenant where the rent will come from. What will you tell the landlord this week? Ariko Yesu akacaza akakubwira ngo ntimwawe mwemwe y'ubuja ngo mwongere gutinya. But the Spirit of God comes and says you are not given the spirit of fear. Satani n'ububeshi yamaza kutwereka ivy'ububeshi bwiwe kandi rimwe na rimwe mu bafise ubwidegemvyo mu mubiri babona umenga Satani ari right. Yes, the devil sometimes comes and tries to deceive us and lie to us and showing us the things of despair. But truly for those who are not in the Spirit, they can believe him. You start to prepare yourself. I also want to go and give. And put it together and say, let me go save God. Then the devil comes and whispers, if you give that money, that plan is not going to succeed.
yanzu yawe ntiyuzura wibuke. You must remember that house is not complete. Ariko ijambo ry'Imana cyariza kugira ngo iyo Uhoraho atari yubaka inzu. But the word of God comes and says, if it's not the founder that builds his house, those that build it for them. They are getting tired from it. You can continue to give without having. We need to come out the lies of the enemy, so that we start living the truth of the word of God. You must know the truth if you are saved, so that you live a life that is true, so that the fear of life may finish. Amen. Amen. The second point is know what is holding you captive. Recognize the bondage. He said, those who sin are enslaved to sin. Whoever does sin, sin is the ruler. That person is held captive or bondage by sin. What is holding you captive that is preventing you from serving God? What is that is holding you captive that is preventing you from being close to God? Because not knowing what is holding you captive, it prevents you from getting into the true freedom. By knowing the freedom, by knowing the truth, the truth reveals to you what is holding you captive. Hallelujah. Amen. If truly you have known Christ, because Christ is the truth, Christ will reveal to you what is holding you captive. If you don't know what is holding you captive, you will only hear freedom through the ears, but you will never live in that freedom. How can you be healed from sickness if you know that you are not sick? Hallelujah. Amen. Sometimes we are deceived by not knowing that these things that are holding us captives are not chains. Sometimes we are held captive by fear of making a decision. Sometimes you are held captive by thinking that I want to go to church, but I've got to pay rent. The fear or the bondage of not making a decision is a weapon that the devil uses. That is why I like to teach when I'm in the teaching of women. As a woman, defend yourself or prepare yourself and make yourself sure that your husband is able to take the right decision. Because if your husband has a problem in making decisions, it's going to be a problem in your home. It can be that sometimes a man has got fear of making decisions because of the wife that he's living with. We know that a husband is the one that makes the final decision in the home. Those who went through the marital teachings, we know that we all can make a decision, but the husband is the one that makes the decision.
ugomba kucugamboroka wa mugore. It can be that you are deciding at the end of the day, the husband needs to make a decision and doesn't make it because of that fear. And when the word of God tells you, you must be submissive. Nyakarorero avuze ati rero muri imigambi ibiri twari dufise umugambi wanje cyo mugambi mbona ukenewe reka tugura imodoka kandi nuko nyene biraheze kuva twayagiye birarangiye stage ya gatatu yarangiye tugiye kugura imodoka. It goes to say we've spoke about it, we've been through it, but the final decision is we're going to buy a car. Nabo bashaka ko mugura inzu. And you want him to buy a car. The Bible says you must be submissive to your husband. Muri cyagihe rero ya modoka muyiguze ekikakigira accident bikuvuga umugambo kaboho. Tomorrow if that car breaks and those planes are destroyed, uburyo wa mugore we uza kwifata ngo mu rugo niko kugaragaza ko ukamurukira umugabo wawe. The way the wife is going to behave at that point is what is going to show your submission to your husband. You're going to say, yes, I told you we must buy a house. Now we are in despair, now you have made the house, what are we going to eat? If you know what you are building in this man, you are going to bow down and ask God for forgiveness. You are not destroying your husband, you are also destroying your children. Because this man is going to have fear every time. Because he says, if I fail again, it's going to be a problem. This man, every time he's with other men making plans, he's always thinking that I can't make plans because my parents. Because of you as a woman who does not know your function in a home. May God help us. If the plans fail, it fails for everybody in a home. Life continues. Be calm, my husband. Be encouraged to get somewhere else. What God wants is better. Let's pray for a way forward. You are busy encouraging this man to think further. Because if you fail today, tomorrow you will succeed. But if you discourage him, the life of not prospering will become in your home. It is very important for a wife to give their ideas. But even if the idea comes from you, a husband has the mind of the knowledge to develop. Even if they have died in the mind of making a decision, it is going to be a difficult time. May God help us. I am not teaching marriage, teaching. The spirit of not making a decision is one that the devil holds us captive. But today God wants to set you free. Anger, always being angry, it is a weapon that the devil always uses against us. Outside we are seeing that you are free, but inside you are held captive by anger that doesn't end. Sins that continue to hold us captive. A person can be praying, loves the word of God, but there is a sin that doesn't want you to leave it. That is a weapon, or that is the rope that the devil is holding you with. Hallelujah. Hallelujah. I want us to think or to meditate what is holding me captive from sin. To be shy. We are saying there's many things for you
house of God, but you are feeling shy to go serve God. kandi umutima wawe wumva umenga wojoyininga abandi ariko kumva umenga ufite isoni ryo kuba mu bantu. In your heart, you want to have the desire, but you are shy to make through the. Yesu aragomba kugukura muri iryo bohero ry'isoni. Jesus wants to heal you from that shyness. Hallelujah. Amen. Kahise The past. umuntu yagira ngo ariyumviye akacaraba muri kahise akavuga ati oya jewe ibi si ivyanje. A person wants to do something, but when they think about their past, they say, this is not mine. Kahise kacu hikagomba kutuganza mu gihe turi muri kubu. Our past must not control us while we are in our freedom. Nashaka ngo ufate umwanya urabe neza ubuzima ubanyemwo n'Imana mu buzima I bwawe want bwa us to buri munsi. take the time to think that of the life that we are living with Christ. Wibaza uti ni biki by'ukuri biganje mu buzima bwanje bimbuza kwegera Imana. What is it that is controlling my life, or what is it that I live with that prevents me from being with Ushobora God? gusanga ari inyota y'amafaranga ufise. It can be you are thirsty for money. Ushobora gusanga ari inyota yo gutunga ufise kushaka gushika muri vyinshi. It is maybe you have the hunger to be rich. Iryo nibohero Satani yagushizemo. That is captivity that the devil has put you under. Niyo hageze gukorera Imana, When it's time to serve God, iyi minyororo y'amafaranga iraza ikakuboha bikagaragara udashobora kuja mu bandi. these chains of loving money is going to hold you down and prevent you from serving God. Imana idufashe. May God help us. Imana irashaka kukubohora uno munsi kugira ngo uyikorere nimba warayizeye vy'ukuri. God wants to set you free to serve him if you believe him Ndiko truly. ndongera ko ngo nimba warayizeye vy'ukuri. I want to add, if you truly have trusted Kuko Yesu him, yavuze ngo murashobora kuba uruvyaro rwa Aburahamu because Jesus said you can be the descendant of Abraham, ariko kandi mutari abana ba Aburahamu. but you can be not a child of Abraham. Nimba uri umwana wa Aburahamu If you are a child of Abraham, ukaba ubona ibi bintu ndiko ndavuga hari kimwe kibosha ubuzima bwawe, and you see that there's one of the things that we are talking about is holding your life, uno munsi uze kuza uvuge ngo Yesu ndashaka kumbohora iki kintu. today you must come and say, Jesus, please set me from this thing. Hallelujah. Amen. Icirore twirabiramwe ni Yesu Kristo. The example that we have is Jesus Christ. Raba ku buzima Yesu Kristo yabayeho mu isi. Look at the life that Jesus lived on earth. Mbega nibwo buzima ubayemo. Is it the life that you are living? Ubayeho ubuzima nk'uko Yesu Kristo yabayeho. Are you living a life that Jesus lived? Amajambo Yesu Kristo yavuga niyo uvuga uno munsi. The words that Jesus spoke, are those the words you are speaking? Ukuntu Yesu yitwara iyo hageze ibihe bikomeye niko witwara uno munsi. The way Jesus held himself in difficult times, is it the way you are holding yourself? Uno munsi abantu dushaka ko abantu badusigurira gusa muronke Imana irabahezagira Imana igiye kuzana ibi nivyo bintu dushaka gusa. Today we just want to say Jesus wants to bless you, Jesus wants to do this. It's only the good times that we want to be Imana in. imuhezagire cyane Pastor Allen God bless Pastor Ellen, kuko rijya jambo yigishije mu ndwi heze because the word he taught last week, yo kuba bizigirwa mu vy'Imana yaduhaye. to be faithful in what God is giving us. Nagomba nkubwiza ukuri ni ijambo n'abakozi b'Imana benshi uno munsi tuzigaye dutinya kwigisha. It is a word that many of us today are afraid of teaching. Kuko abantu bigishije gutanga bavuga kugira ubibe. Because when people start teaching to give, they think you are teaching them, you are stealing from Ariko them. ndagomba ndabubwire ngo inkuru nziza dufise y'agakiza yubakiye ku gutanga. But I want to tell you that the good news that we have of salvation is built on Nuko giving. Imana yatanze umwana wayo. It is because God gave his one and only son, Bituma wewe na jewe dukira. so that you and me may be saved. Mu gihe umutima wawe udashaka kumva ijwi rikubwira ngo tanga, But when your heart and your mind doesn't want to hear the voice that says give, nuratahura ko Imana hari ico yatanze kugira You ngo have not- abamwizeye baronke ubugingo. you have not yet understood that God gave. Yatanze ibyo yari ifise byose, nico gituma avuga ngo umwana wiwe w'ikinege. He gave his one and only son. Uno munsi gutanga duke mu byo ufise ucuvuga ati umupastor rero aratanga ibintu ntabwo ari byo bahora batwigisha. When a pastor starts teaching on giving, you start saying, this is not what we should be hearing. Menya ukuri kuguha kwidegemvya. Know the truth, and the truth must set you free. Amen. Amen. Ikintu kigira gatatu The third point ni kumenya uwo uriwe. is to know who you are.
Yesu avuga ngo umuja ntiyamatsindaje mu nzu. Jesus said the slave is not always enslaved. Umuja ntiyamatsindaje mu nzu. A slave is not always enslaved in the house, Ariko umwana we yamatsindaje. but his son is always enslaved. Kumenya uwo uriwe biragufasha kumenya ingene ubaho. To know who you are helps you to know how to live. Kumenya uwo uri uno munsi bigufasha kumenya ingene ubaho uno munsi. To know who you are today helps you to know how to live today. Ntushobora kuba uri umukozi mu nzu ngo ushaka kubaho nka boss. You cannot be a worker in the house and want to be like the boss. Akazi karahera. The work is going to finish. Ntushobora kuba wasabye indaro mu nzu y'abandi ngo utangura kubaho nk'umusangwa baragusohora. You cannot ask for a place to sleep in somebody's house and start feeling like you own the house. Next day uturara hanze baragusohora ati uyu muntu wewe watanguye kwigira nyene vyo. The next day they will send you out. Ntushobora kuba widegemvya ngo uze kubaho nk'imbohe. You cannot be free and start living like a slave. Nimba Yesu yarakubohoye ku vyaha ni gute wongera kuba uboshwe n'ivyaha? If Jesus has come to set you free from sin, how again are you living in sin? Ntushobora kuba uri umwana ufise abavyeyi mu gukabaho nk'imfuvyi. You cannot be a child that has parents and still live like an orphan. Kumenya uwo uriwe biraza kugufasha kumenya ingene ubaho no munsi. Knowing who you are is going to help you know how to live today. Urinde. Who are you? Uno munsi urinde. Today, who are you? Hallelujah. Amen. Jewe ndi umwana w'Imana. I am a child of God. What about you? Wowe ni gute? Ndabizi neza kahise kanje nuko nari uwo gupfa. I know very well that I'm not the one to die. Akuno munsi ndazi ko ndi umwana w'Imana. Today I know that I'm a child of God. Nifuza kubaho nk'abana b'Imana. I want to live as a child of God. Sinshobora kwemera kuzingirwa n'ivyakahise. I do not want to be enslaved by the past. Ngomba kubaho nk'umwana w'Imana. I must live as a child of God. Yidegemvya mu nzu kwa data. Free in the house of my Father. Urinde. Who are you? Mbega ubuzima ubayemwe uno munsi burasa n'icyo uvuga ko uri. The life you are living today, does it look like what you say you are? Canke Yesu ava kubwira ati Yesu uri mu baremwe n'Imana mugabo nturaba umwana w'Imana. Or is it Jesus telling you, yes, you look like the child of God, but you are not a child of God? Hallelujah. Amen. Nizere ko ari icyo Imana iri kwirakubwira. I hope there's something that God is speaking to you about. Yesu yavuze muri Luka 4:18. Jesus said in Luke chapter 4 verse 9, 8. Avuga ko yaje kumenyesha abarindwa ko barekuwe. He came to tell those who say they are free. Yaje kubwira ababoshwe ko babohowe. He came to tell those who are captive that they are free. Kubwira impumyi ko zihumuka. To tell the blind that they can see. Kubohora abanyagutse mu mitima. To tell those who are weary in spirit. No kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwe n'Imana. And to tell them that they are known by God. Kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwe n'Imana. To show the people the year of being believed in God. Amen. Amen. Ntabwo Yesu Kristo yaje kudevelop ibohero kubera ryari ricafuye ngo azarisige turibe muri risa neza. Jesus didn't come to paint or make nice the place that we are in. Yesu Kristo yaje gukuraho ibohero. Jesus came to set the captives yaje free. kurirandurana n'imizi ku buzima He bwawe. came to uproot those things from the Nico root. gituma wa munsi aza. And that's where the day he came, Yagiye ku musaraba cyagiye aja ku musaraba. he went on the cross. Kugira ngo ari ikiguzi cyari gikenewe. So because there was kugira ngo ari ikiguzi cyari gikenewe. There was somebody that need to be bought. Hallelujah. Amen. He came to pay the price. Amen. Hanyuma ahejeje kuri ikiguzi ajana ikuzimu kugira ngo n'ikuzimu ntiyatumire. After paying the price, he went to hell. Ntadusiga kandi tukiri kuzimu canka tubohoye gusa. He didn't leave us in hell or just set us free.
agenda duhinduye abana b'Imana. He came and changed us to be children of Ntaza God. gusa ngo ndakubohoye ngo ndigiriye. He didn't just come and set us free. And leave it. Aduhindurira identity. He changed our identity. Araguhindurira akarangamuntu yawe ukaba umwana w'Imana. He changed you and called you a child of God. Ni iki gikorwa cyari cyamuzanye mu This isi. is what brought him on earth. Amen. Amen. Aduha umwidegemvyo wo kwidegemvya nk'abana. He gave us the freedom to be free as children Kwa data. in our Father's house, Kugira ngo dushobore kubona ingene dukorera Imana rero mu munezero. so that we can serve God in joy. Mbega uriko urakorera Imana mu mwidegemvyo cyangwa uraboshwe? Are you serving God in freedom or are you under captivity? Uriko urakorera Imana kubera igitsure cya pastor cyangwa cy'uwo mwubakanye? Are you serving God because of the look of your pastor or your husband? Cyangwa wumva ufise umunezero wo kuba mu ngoro y'Imana no gukorera Imana bivuye mu mutima wawe kubw'urukundo wakunze? Oh, you've got joy and happiness to be in the house of God, serve God because of the love God has given you. Hallelujah. Amen. Umwidegemvyo utangura cya gihe twemejwe neza ko Imana ivuga ibirengeye imigambi yacu. The true freedom comes that time we know that when God speaks more than the things we desire. Cya gihe twemeye mu mitima yacu ko Imana ivuga ibirengeye ivyiyumviro n'ivyifuzo byacu. That time we know that God speaks more and greater than those things that are in our kugendera mu minds. mwidegemvyo rero nk'abana That b'Imana. is when we start walking in true Tuvuga freedom. duti data mperehe gukora. We start saying, God do, God do. Sinshaka gukora ibyo niyumviye, nshaka umbwire njehe. I don't want to do what I want. Tell me where to go. Ufata Bibiliya ati mbega birivuga hari ibyo ntariko ndakora birivuga ko ntashobora gukora. You look at the word of God and say there's things I'm doing that the word of God doesn't allow me to do. Ariko nimba hari ijambo ry'Imana rivugwa ukumva iryo jambo riri ku ruhande utarikeneye mu buzima bwawe. But if there is the word that is coming through the word of God and you think, no, that is not for me in my life, Ufite ikibazo. then there is a problem. Ufite ikibazo. You have a problem. Ikintu cya kane. The fourth point, Ikintu cya kane ni kumenya source y'umwidegemvyo. the fourth point is to know the source of the freedom. Umwana niyibaha kwidegemvya muzoba abidegemvya nyakuri. If God sets you free, you will be free indeed. Umwana niyabaha kwidegemvya muzoba abidegemvya nyakuri. If the Son sets you free, you will be free indeed. Mwibuke yatanguye avuga ngo nimwaguma mu ijambo ryanje. You must remember the word that said, if you remain in my word, if you abide in my word, Muzomenya ukuri you will know the truth. kandi ukuri kuzobaha ukwidegemvya. And the truth will set you free. Kumbe ukukura ariko aravuga kutanga ukwidegemvya. That's truth that is setting you free. Umurongo wa 36 ariko avuga ngo umwana niyabaha kwidegemvya muzoba abidegemvya nyakuri. In verse 36 it says it's the Son. If the Son sets you free, you will be free. Inkomoko y'umwidegemvyo nyakuri ni Yesu Kristo The wenyene. true foundation of our freedom is Jesus Christ. Amafaranga nta mwidegemvyo atanga ndabikubwira. Money does not set you free. Amazu nta mwidegemvyo atanga ndabikubariye. Houses does not set you free, I tell you. Yesu Kristo wenyene Only Jesus Christ. niwe atanga umwidegemvyo nyakuri. He's the one that sets you free and free indeed. Umwidegemvyo wacu ntitugomba kurondera mu byo dukora mu twigoro mu gutonda kenshi ku rusengero ukumva kuri kurabikora kugira ngo uronke umwidegemvyo. Our freedom mustn't come from us coming to church a lot in the things that we do that will make us feel like we are in freedom. Umwidegemvyo wacu uri muri Yesu Kristo. But our freedom is in Jesus Christ. Kugira umwidegemvyo muri twebwe For us to be free, nivyo biduha kuba mu ngoro y'Imana, kuba mu bandi bana b'Imana tunezerewe turi free. is what makes us to be in the house of God, to be with the children of God, to be free in the house of God. Amen. Amen. Nabacanganije. Did I confuse you? Twese turashaka kubaho mu mwidegemvyo nyakuri. We all want to be in true freedom. Menya ukuri number 1. Know your truth. Menya First. ibikuboshe. Know what is holding you captive. Uba wamaze kuronka kimwe mu bikuboshe bituma udakorera Imana neza. You have already identified one of the things that are holding you captive from serving God. Bituma hari ijambo ry'Imana rivuga ukumva umenga rirakubabaje. There's the word of God being said and you feel it is hurting you. Nta shari riri mu mutima wawe. Is there no jealousy in your heart?
nta myidodombo ya buri munsi ufise muri wewe Is there no despair every day that you worry you have in your heart? kuko nawe ushobora kuba muri bimwe bibosha ubuzima bwawe. Because those can be some of the things that are holding your life. Nta caha cyananiranye guheba mu buzima Is bwawe. there no sin that has decided to stay in your life? Rondera kumenya ibikuboshe kugira ngo ushobore gushika mu mwidegemvyo nyakuri. Start finding out what is holding you captive so you may be Ushobora set free. kubaho mu mwidegemvyo nyakuri utaramenya ibikuboshe. You cannot be in true freedom if you don't know what is holding you captive. Kandi Yesu ntashobora kukubohora ikintu uri kuranyegeza. And Jesus cannot save you, set you free from something that you are holding on to. Ntashobora kukubohora ikintu wowe wenyine uri kuranyegeza. Jesus cannot save you from something that you are hiding. Amen. Wibuke n'impumyi yarazibona ko zimye magazi kubwira uti ushaka ko ngukorera iki? He saw even the blind, he saw that they were blind and he would come to say, what do I need to do for you? Yarazibona ko zimye kandi arazi ko zikeneye guhumuka. He saw that they were blind and he knew they wanted to Ariko see. byari bikeneye ko impumyi ihaguruka ikavuga ati ngomba guhumuka. But it was important for the blind to say, I want to see. Numenya ikikuboshe ukumva ushaka kukinyegeza. If you know what is holding you captive and you want to hide Uno munsi it, uragitahana. today you are going to take it home. Ariko nugishira ku mugaragaro But if you put it in the light, uno munsi urabohoka. today you will be set free. Nashaka turangiza ndakubwira ijambo ngo ntugasubire inyuma. I want to finish by saying, Ntugasubire inyuma. Amen. Miyo Bibiliya gato. Ntugasubire inyuma niryo jambo ngomba kukubwira. Mu Bigalatiya 5:1 havuga ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo. Christ has set us free so that we may be in freedom, Nuko muhagarare mushikamye, so that you may stand firm, ntimukongere kuzingizwa no gutwazwa ituntu, so you may not continue to go in weakness. umwongere gutwazwa ituntu n'ubuja. Do not be being carried by weaknesses. Yatugobotoye ngo ntidusubire kandi kuba muri bya bindi yatugobotoramo. He said, do not go back to those things that he has set us free from. Yaduhaye umwidegemvyo ngo tugenderemo tubone ingene dukorera Imana mu muco. He gave us freedom to walk in it so that we may walk with him in light. Mwene data ntugasubire inyuma. My brother, don't go back. Ibaze imbohe yari mwibohera imaze imyaka 8 cyangwa 10. Imagine being captive by sickness for 10 years. Hanyuma hakaza umuntu akakubohora. And somebody comes and sets you free. Ya minyororo yose akayigukurako. All those chains, he cuts them off. Hanyuma kugurura umuryango. And opens the door. Akanakubwira uti tugende uce wibera mu nzi wanje ubu mwana wanje. Let's go and live in my house, you'll be my child. Ahubwo ukaguma wicaye umuraba. But you continue to sit and look at them. Ati ukoze nibigise wewe ko mbona imiryango yugure kare yora yugaye. And you continue to say, what are you doing? I see the doors are open. Ariko iyi mbohe yobizi ikiguzi cyatanzwe kugira ngo iyi miryango yuguruke n'imigozi icagagurike. But if you knew what was paid so that these doors may be open, that the chains may be broken, Canke yambo ikazi gasohoka ikarunguruka hanze ikongera ikisubirira indani kandi huguruye n'iminyororo yacagaguritse. if that blind man can go and see that the chains and the doors are open, Uyu muntu yobatahura ikiguzi n'agaciro k'ivyatanzwe kugira ngo abohoke. this person will understand what was given, what was being set free for this person to be free. Paulo na Sila bo babonye imigozi cyagaguritse babona inzugi zirugurutse. When Peter and John saw that the chains were open, were broken, Barabanye Paulo avuze ati Sila we vipi nubibona se? Paul said, Sila, what can't you not see? Ziranyazwe twigire. It's broken, let's go.
barasohoka barigira. They stood up and went. Umusirikare rero abacunze avuga ati karabaye none ndabonye ibara. The soldier that was guarding them started saying, "Oh, what has happened?" Bamwitiye wereka uguruye yarazi ico yakoze. They said, "Relax, the one that has opened knows what they Ubuzima are doing." tubayemo nk'abakristo no munsi. The life that we are living on Nuko today Kristo yatubohoye. is because Christ has set us free Yongera yugurura umuryango. and opened the door. Ariko benshi bishakira kwisubirira inyuma. But many of us want to go back. Abandi bashaka kwigumira muri rya bohero ry'ivyaha. Others want to remain Abandi in that bashaka kwigumira muri captivity. rya bohero ry'inzigo n'ishari. Others want to remain in jealousy and Urwango anger, rw'ubusa. hatred and Iyi for ni nothing. imigozi iboshe abantu benshi. These are the chains that are holding many people captive. Hoba hari ico wasanze wifuza ko Imana Is ikubohora? there something that you have identified that God must set you free from? Nimba wumva vy'ukuri hari ico ushaka kubohokako, Truly, if there's something that God wants to set you free from, ndagusaba ngo uhaguruke. I want you to stand. Satani niwe mwami w'ibinyoma. The devil is a instrument of lies. Satani niwe azana isoni kugira ngo tugire isoni ryo kwatura Kristo. The devil is the one that brings you shyness, or you feel like you cannot testify of Christ. Aho ushobora kubona ati vy'ukuri ndashaka kuboha kuri iki kintu ariko ukavuga ati nkaguruka baca bamenya n'ico mpagurukiye. The time they say you want to stand, but if you feel like if you stand, they will know what you are standing for. Yesu yatubogobotoye mu vyari bituboshe. Jesus set us free from what was holding us captive, Dukwiye kongera kuzingirwa n'ubuja bwa kera twari tubayemo. that we may not continue to live in that enslavement that we were living in. Zana imigozi yawe kuri Kristo. Bring your chains to Christ. Ndarangije. I'm finished. Ushobora kumva mu buzima bwawe hari icyo ushaka ko Kristo akubohoramwe no munsi. You can see that there's something that you want Christ to set you free from. Nabivuze ko rimwe na rimwe usanga ibitubosha umenga si imigozi. I've said it, sometimes you feel that what is holding us captive is not chains. Kuburirimba ugakorera Imana ukabusigura ubutumwa ariko kandi ishari n'inzigo biri muri wowe ubumenga ni ikintu gisanzwe. Yeah, sometimes you feel that whatever is holding, you are serving God, you are doing the things of God, but jealousy and bitterness is normal to you. Ariko Yesu arakubwira ngo urashobora kuba uri umudescendant wa Aburahamu ariko kandi utari umwana wa Aburahamu. But the word of God is said you can be a descendant of Abraham but not a child of Nashaka Abraham. bahagurutse mutera intambwe muzi imbere. I want for those of you who are standing to come forth. Umunsi Kristo yatubohoreye ko niwo munsi wonyene uhambaye gusumba iyindi yose. The day that the Lord has set us free was the most important day out of all of the Igihe days. wibutse ko ari ikintu Yesu Kristo yakubohoye ko ariko kandi ukabona kikiri mu buzima bwawe. If you remember the things that Jesus has set you free from, and it's still in your life, Wari ukwiye gukemeye ukavuga ngo Yesu Kristo mbohoriye imwe mu mbi. you are supposed to be sharp and say, Holy Spirit, set me from this bondage. Umuririmbyi wa kantike we yarabiravye aravuga ngo Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwemereye. The singer of the hymn said, Lord, I remember that good day. Wa munsi mvuga ko ari wowe Mana yanjye. The day I said you are my God. Nivyo byonyene binezera cyane gusumba ibindi That is the byose. only thing that makes me happy. Ngo Yesu yanyigishije kumusenga. Jesus taught me how to Nivyo pray. byonyene bituma mpora nezerwa. That is the only thing that makes me happy. Umunsi Kristo yambohoreyeko. The day that Jesus saved me. Yesu arashaka kukubohora kugira ngo ube mu mwidegemvyo nyakuri. Jesus wants to set you free and to be free indeed. Hallelujah. Amen. Imana ishimwe kubashoboye guhaguruka. May praise God for those who are able to stand. Iyo umaze kumenya ukuri, If you already know the truth, ukuri kukaguhishurira vy'ukuri bibosha ubuzima bwawe. and the truth reveals to you what is holding you Bituma captive, udakorera Imana nk'uko bikwiye. that is preventing you from serving God truly,
hanyuma inyuma yo guhishurirwa ibikuboshe ukamenya icyo uri ko wagizwe umwana w'Imana utarikwiye kuguma uboshwe n'ibi bintu. And it shows you that how you are a child of God and you shouldn't let these things continue to hold you captive. Ukabona ko source yo kubohoka ari Yesu Kristo. And know that the source of your freedom is Jesus. Ugomba guhaguruka uvuga ati Yesu Kristo niwe nkomoko y'umwidegemvyo mu mwidegemvyo. You must stand up and say, Jesus is the source of my freedom. I am free. Reka nsabe ishengero twese tuvyaguruke. I want the church to stand together.